Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muradukurikira muherereye mushobora kutwumva muciye kuri wesatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome kandi mugashobora kutwumva amasaha 28 kuri 28 ikibiriraho turumvikana kandi kumihora ngurukana umenyi yose wanditse ijambo Radio Peace FM Burundi canke Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka kuko musanzwe mubimenyereye tubashikiriza ikiganiro leta zunze ubumwe za Afrika twifuza Uburundi n'umutima wa Afrika havuga ingorane zaho ariko kandi na Afrika ibihugu byinshi bya Afrika bifise izindi ngorane zigiye zitandukanye uno munsi rero ico tugiye kuganira uno munsi ni kubijanye nimba by'ukuri amadini yo babuza iterambere Afrika n'Uburundi burimwo akongera agaha inguvu bakavantara muri kino kiganiro nza kuba ndi kumwe n'abatumire batatu abana bakaba arabatumire batandukanye muraza kubumva mu kanyanja ndabakira Ego nari mpejeje kubabwira ko muri kino kiganiro tuza kuganira ku ijambo ry'umutwe rivuga riti mbega amadini yobabuza iterambere Afrika n'Uburundi burimwo akongera agaha inguvu bakavantara nari nabwiye ko ndi kumwe n'abatumire tuza kuganira kuri rino jambo ry'umutwe mpejeje kubabwira muri iki kiganiro nza kuba ndi kumwe na muganga Alphonse Rugambarara reka ndaguha ikaze muri kino kiganiro ni wabunyumva Ego urakoze cyane Jo Philbert urakoze kuntumira muri iki kiganiro kijanye n'ivy'amadini ko ni ikintu bikomeye cyane kumenya kubijanye na Afrika yose no mu Burundi muri rusange urakoze cyane Ego ndi kumwe kandi muri kino kiganiro na Charles Nzeyimana reka nawe ni waba unyumva ndaguha ikaze muri kino kiganiro Ego murakoze cyane murakoze kudutumira bijanye na bimwe by'amadini muri Afrika no mu gihugu cyacu murakoze Ego muri kino kiganiro kandi nza kuba ndi kumwe na muganga Olivier Ndayishimiye nawe nimba unyumva kandi aguha ikaze muri kino kiganiro Ego gose wakoze ndaramukije abo tuzagusangira ikiganiro ndaramukije n'abatwumviriza ni ikibazo nkoramutima kuko twebwe turakunda Afrika gose kandi nibyo nsanzwe ndangura bijanye n'amagara yo mu mutwe birajanye cyane no kwemera ibintu tubona ibibazo bihari ego gira amahoro Ego Jo Philbert Karangwa rero nije ndiko ndabashikiriza kino kiganiro ndiko ndafasha mu buhinga bw'ivyuma na Yves irakoze mukanya dutangura ikiganiro nyezina Ego reka mbere kuri wewe nyene muganga Olivier Ndayishimiye mbega mu by'ukuri amadini canke ibi by'ukwemera byoba bibuza iterambere rya Afrika nimba inyishu yo bari ego mu Burundi naho birashikayo Ego gose Burundi burya buri muri Afrika ingorane Afrika ifise muri rusangi turazwacu eka mu karere k'ibiyaga binini ho birarengeje ngabo ngira ngo turaza kubibona tubihere mu mizi turabe iyo byaje biva turabe n'igituma iwacu mu karere usanga bishobora kuruta n'ahandi ijambo ry'intangamarara nagira shikirize ko ibiharuro cyo bita statistique prévisionnelle ibiharuro abashakashatsi batanga byerekana yuko uno munsi mu 2025 mu burere bw'isi bwose ahantu hari abantu bariko barinjira mu madini ku bwinshi nicyo bita reconversion abantu binjira mu madini ari benshi aho usanga ibiharuro la croissance ibiharuro by'amadini ku isi ni muri Afrika umuntu rero naca yumva ko ari ikibazo gikomeye turimo kandi twimirije biri muri Afrika kuko turagwira gose havuye Ubuhindi ngira ngo n'Ubushinwa Afrika tuyifatiye hamwe ni twebwe ngira ngo tuca tuza turi benshi kandi
tuzonasiga ubuhindi n'ubushinwa mu myaka iza mu kurondoka mu gitigiri c'abantu mugabo kandi binjira mu madini ari benshi ubu muri Afrika kuko ahandi bisa n'ivyahagaze kuko n'abantu bariko birukira iterambere birukira guteza imbere ibihugu vyabo n'abantu baciye ubwenge bagiye mu mashure baja hamwe bakabona ko kuja hamwe no gusubira ku muco ari cyo cyonyine gishobora gutuma bagira igihagararo ku isi urabona nk'ivyo bihugu mpejeje kuvuga biturusha abanyagihugu no munsi nk'ubuhindi n'ubushinwa nta hantu ushobora gusanga abantu bariko baja muri gatolika ari benshi mu cyo bita abakizwa ari benshi canke mu bayisilamu ari benshi ivyo birahandi mu bihugu usanga nahone n'abantu baragiyeyo baravukiyeyo abinjirayo nta bariyo benshi uri Afrika rero niho tubibona iyo rero kaba intango ya mbere ica kabiri nk'intango marara nuko uno munsi ubajije abanyafrika uti muri iki akaranga kanyu nakahe identite yawe ni iyihe ugafata abanyafrika bose muri rusange ibiharuro vyerekana ko babiri kuri batatu numva ni benshi batangura kuvuga idini ryabo muca mwumva ikibazo dufise kandi twimirije bigumye uko tubona yuko hariko haje mu madini benshi bigumye uko mu myaka 10-20 ubona bizogenda gute Afrika irashobora kuzimangana ntibicitwa Afrika atoka ntikabe kakiri akaranga abantu kizosigara ari ikintu kiraho cy'umubumbe citwa irindi zina citwe Boko Haram cyangwa citwe n'ibindi nk'ibyo iyo yari intangamarara no kugira ngo imbere yuko tuja mu idonido abatwumviriza bumve uko byifashe ego mu byo wari wavuze wari kuravuga ko bisanzwe biri no mu kazi urangura kumbure bariko baratwumviriza bo kumvike ukumva yuko idini burya ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu ukwemera niko niho nohera ukwemera k'umuntu gutuma abamwigisha ukwemera bamugira ko influence bamugira ko ububasha bamugira ko ukumuganza icyo bita domination tukaba tubigarukako rero ukwemera kuvuye ahandi muca mwumva ikibazo gihari ukwemera ku muntu ku magara yo asanzwe mu mutwe bimuha ingene yirepresenta isi n'ibiyiriko ingene umuntu abona ubuzima isi ijuru n'ibindi nk'ibyo akarererwa muri ivyo kuko urumva ni izindi ko tubibona ni n'amadini je ncaruka mu myaka ya 80-90 nkiri mu ishure baratwigira hari ivyigwa vyitwa religion urumva niho rero niho turabigaruka ko ingene iyo politike yaje n'ingene yadusingamitse urumva gutegera kugwaruka gutegera kurera abana bawe akabari babarera akabari babigisha ivy'ubuzima n'ivy'isi hanyuma nawe ukaburi ngaho urorera nivyo rero bihava bikaba ibintu bikomeye kuko igihugu cyose kiratera kigakurikira uwo murongo abana baba bigishijwe nayo ibindi by'amagara yo mu mutwe umuntu akwereka ko agufise kugasha ukavyemera urumva nawe aca kwiyobora hanyuma twebwe ico y'abanyafrika n'abarundi cyane cyane turemera ko hariho ubuzima buvuze umuntu yitavye Imana iyo rero gutegeye kuri ico ati utankurikiye utemeye ibiri bizogenda gutya uragowe uzokira ntuzorokoka urumva ikiba uruhara runini cyane mu magara y'umuntu mu mutwe y'umuntu wari we wese naho rero usanga umuntu ahereye ku byo yemera ku byo atinya ku byo ariko arakurikira ku byo yigisha abana biwe n'ibindi nk'ibyo bishika kure twaba tubibona usanga atakwibuka ko umuntu wenyine ashobora kwitunganya akidevelopa mu magara yiwe deje wenyine ibyo byo hanze akabanza akabishyira ku ruhande
sinzi ko gushikaho cyo kwishura yego ndaza kukugaruka ko mu kanya Charles Nzeyimana wowe usanzwe ukurikiranira hafi iby'Imana ntihenze ushobora kuba uri n'umuvugabutumwa wigisha abantu ubutumwa bw'Imana ariko kandi umenguri n'umunyepolitike hama wifuza iterambere rya Afrika wowe none ubona amadini canke uko kwemera kudaheza kukaba guha inzira bakavantara kugira babandanye kuganza Afrika gasha bon murakoze siko ndabibona gato kubyo muganga yavuze mu bisanzwe turiko turavuga amadini ikibazo cy'amadini n'amadini abayakore mu gihugu runaka usanga bidasa kuko nk'ubu ibiharuro bitwereka ko abantu batuye ku isi 87% y'abatuye ku isi rewe miliyari batubwira bafise amadini barimo donc ugiye kubyo amadini rero mwagafatira mu gihugu ciwe cyane ku bakoze amakosa usanga christianisme islamisme hinduisme buddhisme n'ibyo bihugu yako aravuga ibyo bashimwa usanga ari mu biye bita confucianisme donc confucianisme yazanye ibyo amadini kandi ugasanga babihinduye umuco kandi ayo mareta menshi reka tugere nko mu bayisilamu none aziya no musi nitembere igigobe cy'abarabu kiratembere gose mugabo harimo islamisme mugabo ntibibujije ko ugiye mu bayisilamu ho barimo abantu babaradiko donc watari ibintu hejuru rero muri Afrika nivyo amadini yaragize uruhara mu ntango ko bivana n'ibihe amadini yabashikiye muri kontinent runaka uravye mu muzo w'amadini bazananye n'abakoloni baragize uruhara mugabo muri amadini nyene baragize ibibi n'ivyiza kuko hari ibintu amadini yitwararika hakaba n'ivy'intwaro zitwararika muri ico gihe mu by'amadini yitwararika harimo ibintu byatumye abantu bagenda batera imbere kuko niba amashuri yitwararika kugira stabilité sociale mu kubaka amashuri mu kubaka ikibano cyiza mugabo gifatiye ku myemerere y'idini kuko urabona abazungu bagabuye aya makontinent ya Afrika cyane cyane ibihugu wasanga christianisme ije iwacu mu majyepfo islamisme igasigara hejuru no kuvuga wasanga iterambere ry'ibyo bihugu rifitanye isano n'imyemerere y'ayo madini ariko kubijyanye n'iterambere rya Afrika by'ukuri amadini yarageze uruhara ariko kandi uno munsi nkuko muganga yaje kubivuga uravye hariho ibintu bya science nshasha bita religion et développement bafatiye ku kuntu benshi bibaza ko religion zo badisipara no kuvuga ibintu byo gusenga bizimangana ariko turinze twinjira muri 20e siècle ikiriho igikomeye abantu baguma bakikiramo malgré ibironda bimwe by'ubukoroni abantu bagiye bagira bibutse ingene byari byo gutandukanya abo twita aba missionnaires n'abakoroni kubera basanga bafite aho bagenda bahurira ariko hari ibintu byiza bagiye basiga byatumye ibihugu bigenda bitera imbere bon tugarutse iwacu mu Burundi mu bisanzwe irere fodi y'amahama y'inzahabu zitarizo mugabo hari n'inzahabu nziza si kuvuga ko abantu baje konona ivyo bintu by'umuzo w'amadini byoba byaje guca byonona iterambere ryose no ibi ndiko ndababwira mubiravye ni ibintu bishasha bavuga ko bimaze nk'imyaka 20 byo gutangura kwibaza ni gute bo kwintegra tukava muri l'humanisme tugera muri development kuko babuze idini wamengura ibintu byo gufasha abantu ibintu nk'ivyo mugabo no munsi barabonye neza ko iyi myemerere yagize uruhara rukomeye rero muri Afrika hari uruhara rubi byagize mugabo kandi hari uruhara rwiza byagize kubera amashuri menshi yarubatse nk'iwacu hari ibintu bimwe amashuri ya mbere y'intango ngira ngo muganga arabizi cyane amashuri ya mbere y'intango wasanga ari ay'amagatolika bikagenda biduga birashika no mu baprotestant no kuvuga abana bagiye biga bakagira ubwenge byarabandanije mbere rimwe na rimwe iyo tugiye kujya wambwiye ngo umuntu w'umunyepolitike hari igihe bakubwira bati bataba abapadiri na fude muri ari gutsinda urabona ko abantu benshi babarungika ngo gera muri seminari bagera muri seminari bakadevelopa ibindi bakiga gusa hari ikintu cy'uko abantu bibaza ngo umuntu ari mu kidini umbure abari inyuma y'iterambere bifatiye kuki kuri wa muzo wa mbere w'abukoroni ariko no munsi siko bikiri nicyo gituma navuze ni bivana ukumbure n'abagiye bakora amakosa bitwaje idini mugabo ndavye iyi classification mondiale y'amadini akomakomeye ku isi uko arane
si ukuvuga ko ahari islamisme hari ubukene bwinshi pas du tout. Ugiye kuri ibyo bya christianisme muri Europe, ugiye no muri histoire, rimwe na rimwe barakwereka ko Europe yaje gutera imbere cyane ku byo kurwanya barbari kubera christianisme iteye imbere. Kuko biko se na muntu yobideha ko kubikuru ubukristo bwarigishije ingero, warije discipline naho rimwe na rimwe discipline bwigisha wamego ni submission cyangwa no guhora ku kintu cyo cyiza. Kuko anje no kumuvugira amana nk'umwungere, ndabona ko amadini nibyo yaragize uruhara rubi tugarutse muri Afrika. Mugabo kandi hari n'urundi ruhara rwiza rwabaye. Nelson Mandela, iri jina rya Nelson yagiswe n'umwarimu we yamwigisha. Mugabo y'amashuri yize abongereza n'ibiki byatumye abundi muntu. Rero urumva ko amashuri hari byiza yakora n'amareta y'abakoloni, ariko kandi hari bibi bakoze, mugabo hari n'ibyiza bagiye badukorera. Rero kuri kino kijana cy'uno munsi ndabona ko ni ibintu bishasha bariko bariga, ni gute gufatanya idini n'iterambere, kuko biragoye gutandukanya idini n'iterambere bafatiye ku bwinshi bw'abantu bari mu madini atandukanye. Ni mukono ubana bizo. Ego kumbure nawe ndaheza ndakugaruke ko mu kanya tuje kwa muganga Alphonse Rugambarara. Nimba Alphonse uri hafi, wowe ubona gute ibijanye n'amadini no kwemera? Ubona mu by'ukuri birakamira mucoze bakavantara, birasubiza inyuma iterambere rya Afrika, wowe ubivuga kwiki? Urakoze cyane. Nagira ngire remarque imwe gusa ku kantu kankoze ku mutima kuri commentaire Charles yagize. Murambabariya gatoyi Charles yavuze ati ibya barbarie, nk'uko idini rya katolika ry'abakristiyan ryaje gukuraho barbarie muri ibi bihugu byacu. Je suis désolé, je biranshoka kuko nta barbarie yari ihari. Iyo bavuze ati baje gusiviliza, alors que bonyene bandika yuko basanze hariho civilisation, ahubwo ntibaje gusiviliza, baje kudetourna une civilisation yari ihari. Nk'uko yabivuze, hariho bimwe bimwe umuntu ashobora kuba yarize akakongera ku byari bihari byacu. Ivyo no kuri abanyafrika niyo dukwiriye kuhagabira cyane. Reka rero ngaruke kuri commentaire yanje kuri ikibazo cyabajijwe. Muganga Ndayishimiye arakora kubijanye no kuraba ubugwayi n'ubundi. Abashakashatsi batari bake baragerageje kwiga impact ya civilisation ou colonisation, tuvuye colonisation. Aimé Césaire yavuga ko colonisation c'est chosification, bakugira ikintu cyabo. Cher Anta Diop na France Fanon bize cyane ibijanye na psychologie. France Fanon wewe yari même un psychiatre, médecin psychiatre. Ils ont pu déterminer l'impact négatif ku banyafrika de façon générale. La colonisation ya dukozeko. Ingwara rero batoye bayise aliénation. Aliénation, Dr Ndayishimiye yavuze ko gatoyi kanati umuntu araza akagukuramwo ibyawe agashyiramo ivyiwe kugira ngo ube igikoresho ciwe. L'aliénation, il est dans 3 domaines les plus importants. Le domaine ya mbere ni identité, l'aliénation identitaire. Iby'iwacu turabizi cyane, ibyatumye jenoside haba muri aka karere, ubwicanyi butandukanye, byose bihagaze kuri identité qu'ils ont transformée, bayigira iyindi. Tuca tujana nago rero tuca tuba abandi tutanakimenya n'ico bisigura kuba uyu n'uyu n'uyu.
niyo alienation identitaire. Yindi alienation ni ijanye n'ibi turiko turavuga, c'est l'aliénation culturelle et spirituelle. La culture yacu barayidenigra naco tumaze niki, ariko ugiye ukaraba uko mwavuze ivy'amadiscipline n'ibindi, aho hambere kera ni hariho discipline, ukubaha n'ivyariho ntibavyigisha. Sivyo abazungu baje kudushiramo, ahubwo barabideturunye. Naho banavuga rimwe rimwe ati ekereziya yakuye kirazira. Kirazira yari ihari, yari iyo discipline yari ihari. Muri spiritualité c'est même encore plus grave, parce que nibaza ko Joe Philbert nakurungikiye un texte ya Monseigneur Gorju, umuevêque wa mbere du diocèse de Urundi, yanditse kuko abarundi bemera. Wenyene yaranditse yuko abarundi twarabarenganije, bo kwemera bari bagufise, ntabwo bari abapagani. Abapagani bavuga ati bamwe bemera ibimungu byinshi, barazanye mungu abarundi barayanka, si imana yacu. Hari imana yavuye mu vyiyumviro by'abarundi kuva kera. Iyo turiko turavuga civilisation, amaparadigme ya mbere ni ingene abantu bemera, ni ingene c'est la spiritualité, c'est la cosmogonie, uko babona izuba, ukwezi, inyenyeri, ibidukikije. Ivyo twari tubifise. La spiritualité rero yacu yari ikomeye cyane. Nama ngerageza gusigurira abari mu Bukatolika canke mu Buislamu, n'abarundi bari bafise ukwemera kwabo kandi kwari gukomeye, kuko twovuga yuko muri aka karere abemera imana ni benshi. Genda mu Bafurero bavuga imana, mu Barundi bavuga imana, mu Banyarwanda bavuga imana, ugiye muri Tanzania abari abarundi kera bavuga imana. Rero imana yari nininya cyane, ariko ibyo ntituheza ngo tubimenye ngo tuvyige, kuko baje kutwigisha ibindi, ibyacu tubiheba kuko baje kubivuga nabi. Hari competition, ninga kujya hari competition mu Bayisilamu n'Abagatolika. Abayisilamu babwira ati les infidèles, Abagatolika nabo bakavuga ibindi, baragize ingwano nyinshi cyane. Twebwe rero muri aka karere hari idini rimwe bose bemera. L'aspect négatif ukurikije n'ivyo aliénation spirituelle, nuko iyo spiritualité yaje gufata inzira nyinshi. Hari Abayisilamu, hari Abagatolika, hari Abakristu bakizwa n'ibindi byinshi. Ugiyeho mu Bakristu ubuntu ukimenya uko ibintu bimeze ni byinshi cyane. Rero ivyo ni impact negatif kumbura abantu batabona kubera uko kwemera kwabo, ariko itubuza ibintu bitari bike. Ubwa mbere kwiyemera, kumva ko natwe abakera bacu bari bafise kwiyumvira kwabo kandi kwiza. Na mabaza nimwe abakurikira iby'amadini barazi yuko hari ama religion révélée atatu nyamukuru. Révélée kubera iki? Kuko bavuga yuko hari abaje kurevera yuko hariho imana imwe rudende. Ni muri je crois en Dieu, ndemera imana imwe rudende. Kuri jewe c'est une aberration kubijanye n'abarundi. Ushobora kuvuga imana imwe rudende kuko nta mana nyinshi zihari, ariko ijambo Dieu ushobora kurishira muri pluriel, ushobora kurishira muri féminin. Iyo siguro kubwanje siyo, abagira teologie barabidusigurira neza. Ni gute umuntu aza kuvuga imana imwe rudende kandi ari imana pointre, rurema rugira tous les attributs. Hari ibibazo tutashikira neza kuko
badukuyemo ukwiyumvira kwacu. None qui a révélé Imana mu Barundi? Qui? Abayahudi barafise Moïse, abakristo barafise Jésus-Christ, abayisilamu barafise Muhammad. Moïse yaje avuga Yahweh, Jésus-Christ izina ni Dieu, ariko sinzi iyo Dieu ni nom commun. On peut développer ibyo bintu mugabo nta zina comme tel tubona, ariko abayisilamu barafise izina ni Allah, abarundi bari bafise izina ni Imana, abaganda bari bafise n'ubu bagifise Katonda, abanyankore abatoro bari bafise Ruhanga. Ayo n'amazina, ni amazina, hakaba rero n'amatazirano. I Burundi bari tuyafise menshi, ugiye kuri Rurema Rugira n'ibindi. No basaba mukazosoma igitabo c'umupadiri w'umunyarwanda yitwa Musenyeri, yitwa izina rikirigenda ariko biragaruka, yitwa Muzungu Bernarda, yanditse le combat entre Imana et Mungu, ingene abanyarwanda n'abarundi banse ijambo Mungu ni y'abandi, twebwe dufise Imana. Ivyo vyose ni ibintu vyabaye, tugerezwa kumenya kubona yuko hari ikibazo nyamukuru. None munsi mu gitondo hariho twayaze gatoya navugira nti ngira mfatire kuri example imwe kukwereka alienation turimwo uko ingana. Yego. Kuko spiritualite yacu twarayononye tuyigira ukundi kuko twemeye ivyo abandi baje kuzana. Ijambo igishego, ndakubwira ijambo igishego ubona ko ari ibintu bibi, sivyo ga Philbert? Abubu niko babifata. Aho rero none ni kubereka itwabyemeye, kuko hari ingwano hagati ya padiri n'ibishego, kuko ibishego byari abapadiri bacu ba kera bafasha abarundi gusenga Imana, kwambaza Imana, gushikiriza ibibazo byabo muri culture yo kubandwa n'ibindi, ariko babigira ibintu bibi. Turavyemera. Ijambo igishego ryonyene ijambo riri sacré muri spiritualité y'u Burundi, ariko twayigize ibintu bibi. Iyo niyo alienation. Dr Ndayishimiye araza kunyunganira, je suppose, alienation culturelle, alienation spirituelle. Ngo muganga Rugambare, mbere yuko kumbure Ndayishimaza kukunganira, nagira banze mpakanya Charles Nzeyimana. Uyu unye asanzwe ari muri abo bavuga butumwa bagenda bavuga ubutumwa byo bita ubutumwa bwiza, bamamaza Yesu Kristo, bamamaza kari umwami. Charles, kubera iki mudahereza ngo mwigishe abanyafrika canke abarundi Imana abarundi bazi, Imana atari y'abajuife nkuko Alphonse Rugambara yareka arabivuga, mugasa n'abigisha abantu ibindi bintu bisa nkaho birimwo n'amakonfusion? Mu bisanzwe dusa n'aba ku kibazo wari wabajije kijanye n'iterambere rya Afurika n'amadini. Urabona ko tuja twigira mu myemerere y'abantu, rero ni ukuvuga ibyo abantu bemera. Ibyo abantu bemera muri icyo gihe sinzi ko tuza kubironkera umwanya, ariko ndabigiye ko nk'umusomyi wa Bibiliya, kuko tuko turavuga iby'amadini n'iterambere rya Afurika. Mugabo rero tugiye mu myemerere y'abantu, ni ukuvuga hari abantu tuzi ko batemera iby'Imana, bemera ibyo bindi. Dr yariko aravuga, Dr Rugambara, ko nuze tusa abaganga babiri, urumva Alphonse ko yariko arabivuga abafatiye ku mico yacu, ku mico y'abarundi kuva kera, wa munzu w'abazungu uri kumwe n'abapadiri cyangwa n'abandi bamisiyoneri b'abaprotestant n'abandi bataraza. Mugabo urumva bamaze kuza byage bihindagurika. Ijambo numvise yavuze rizima, yavuze Imana ko abarundi kuva kera barafise Imana, nivyo barafise Imana. Rero ibi Dr yavuze, navuze mpagaze ku myemerere n'ingene Bibiliya ivuga
ico kibazo yishuye kisa n'ico bigeze kubaza Paulo ugiye mu makete ya Paulo kubemera Bibiliya agiye i Korinto bagasanga hari ibintu by'imico nabo nyine bafite imico yabo yababwiye ngo iyo mana nyine mutabona nimbwira ndabigisha donc urumva byari byoroshye ko n'ubundi abarundi babwira imana n'ubundi bari basanzwe bemera imana rero sinzi ngene tuzo kubihuza imyemerere hamwe n'iterambere rya Afurika no gukomwa mu nkokora kw'amadini sinzi ko ushaka ko sigura iby'imyemerere y'ubukristo n'abatemera ubukristo kuko urumva avec tous les respects de Rugambarara abayemera ubukristo kubera bababona ko ari idini ryazananye mu mahanga donc inyuma y'igihugu cyacu mugabo kandi eske twoca twita ko iri jambo nyene nkuko muganga ndashimye abuza relation kubera habaye ibintu siko je ndabibona ni ya demokrasi ariko aravuga yo kuvuga ukareka abantu bakigishwa umunsi akigisha iby'ibiro by'uko n'amategeko ya leta aravyemera iwacu cyane cyane uko nabo batabishikira hama umuntu agahitamo afatiye kuri ko birigishwa ariko uko muri ko murigisha muri babiri ntibisobanurwa ko mwese muri aliene hariho uwononeka n'utononeka urumva muri ya demokrasi rero yo kwemera iby'umuntu yigishijwe umuntu agumana uburenganzira bwo guhitamo je ariko nderekana kare ko amadini yatigeze agira uruhara gukonona ahubwo abayobozi b'amadini baragenda bafatanya bagakora ibyabo kandi no munsi niko bikiri mugabo kunyigisha ubwazo z'ivy'Imana nta na hamwe bibuza iterambere kuko niyo Bibiliya tuvuga twemera twebwe hariho version nashaka kuvuga gusa iboneka muri mu musiguzi 2:24 ivuga ngo nta kintu kigiri kimaze umuntu nko kujya no kunywa no kunezereje umushaha wiwe ibuvuye mu butame bwiwe nta terambere na rimwe ibuza ibyo bintu yuko umuntu ajya akanywa hama akanezerezwa n'ibyo yakoreye kandi iyo biri kigura ko byose biva ku Mana sasa hariho abantu b'amadini baca babikoresha nabi mu guhaza abantu yeshira hari n'abandi rero bitwa abatemera ngo sinzi ko ariko nza kubavuga abatemera bafite ibyo bemera no kuvuga baba bemera ko Imana iyo Mana tuvuga idahari rero nibaza ko uyu mugwi w'aba turi kumwe kumure avec tous les respects ngira ngo Rugambarara arashobora kuba yemera ibi bya kera by'abarundi by'imico yacu naho tutigeze tuyigishwa ngo tubibone neza tubisobanurwe neza kuko notanga akaruru gatoyi baratubwira ibintu by'imigenzo yagenda ikoreshwa byakagenda byaba abadamu b'imuramvya ugasanga babatubwiye babihari bigonzi ugasanga bari abagore bashinga ibingoma kagenda bakamuha ingoma kazorinda apfa ari umugore w'ingoma ugasanga umudamu afite ikintu c'inzoka donc uyu umudamu akora kutubwira yazanye ibintu byo kuhagurutsa abantu batari bake muri musigati uno musari ndora yitwaye na mujandi ugasanga abazungu baje kumwagiriza ko ari igishego cy'umugore nk'uko Dr. yakora bivuga donc ntitugeze tugira amahirwe ngo uko ingoma zage zikurakuranwa sinavyigishe ngo uyu muco twabonye ubeho rero uruhara rw'ubukristo cyane cyane ko nibyo binini wacu ntibyigeze bikora mu nkokora iterambere ahubwo abanyu barongoye amasengero baragerageza gufatanya n'ubutegetsi mu gucurika kuko Bibiliya uyirondeyemo amajambo atuma uhaza umuntu cyangwa umutsingiza urashobora kuyabona ngira ngo muramuna biva n'uno munsi bashobora kurondera bimwe bituma bikreya urudubi mu mutwe y'abantu cyangwa confusion ituma batamenya gutandukanya ukuri n'ukuye mugabo ubundi ijambo ubukristo kuko Jésus Christ ijambo yavuze usoye mu Bayigalatiya 5:1 yavuze Kristo yatugobotoye tube mu mwidegemvyo duhagarare dushikamye ntitukongere kuzingitirirwa no gutwaza intuntu n'ubuja ça c'est une révolution umva Yesu niwe yatangiye kuzana révolution niwe yatangiye kuzana emancipation féminine niwe yatangiye gutuma abagore bagira ijambo sasa mugabo hari igihe usanga abayobozi b'amadini cyangwa ibi bihugu babikoresha ku nyungu zabo ibyo naho bisa bisana rero n'ubukristo nyezina muri make nuko mubano ego muganga ndayishimiye wumvise ibyo bishikirije n'umukozi w'Imana Charles Nzeyimana na muganga Alphonse Rugambarara ati araza kunyunganira by'ukuri umwunganira uvuga ikiga muganga yego urakoze nagira mbanze shime ko turiko tuganira duhuza Charles ngira ngo yanyumvise nabi reka nsubiremwo nukuri sinigeze mvuga yuko
ukwemera cyangwa amadini bibuza iterambere mu gihe uko kwemera ari uko abanyagihugu b'aho hantu. Erega Ubushinwa barafise ukwemera yabivuze, Abanyaburaya barafise ukwemera, Abahindi barafise imana zabo, natwe nk'Abanyafurika turafise ukwemera kwacu. Kandi ibyo bihugu byose nadondaguye kiretse Afurika bitera imbere kubera ico nyene. Ntawe bazana ko ukwemera kwahandi, ntawe bambika impuzu atari gwabo, ntawe baha indimi atari gwabo, ntawe baha umuco atari gwabo. Twese twenyene muri Afurika twe twakurikiye ibitari gwacu. Icyo navuze nuko ivyaje biva hanze vyose biduparariza bikatubuza isaganirizo, bigashiraho intambamyi. Iyo abatwari tugarutse gukomera kwacu ndahere ni naco cyonyene, je niko nibaza, ni naco cyonyene dusigaje kugira Afurika ishobore kogorora. Niyumve rero yuko ntigeze bwo gukwemera kuvuza iterambere, ahubwo ukwemera kw'abo bantu, kwemera umuco, ururimi, identite, niyo ituma abantu bumva ico bari, bakumva ico bakeneye, bakadefinisa ivyo babona. nk'ubu ibyo by'amadini byaje biva hanze bitubwira ishyari cy'ijuru, bitubwira ibiri abari mu ijuru abariho, bitubwira n'ibindi nk'ibyo. Ariko twebwe twari dufite kwemera kwacu, twari dufite ingene tubona ibintu, tukavyita amazina, tukadefinisa icyo bita norme, paradigme, tuti ibintu bigenda uku, bikorwa uku, regre n'izi byari bihari wacu. Ibyo rero babigutwaye bakakuzanira ayo madini rero ndavuga, uratakara, uriko urayerera, ukurikira abandi, ugendera inyuma, bakuriza imodoka bakakwicarika inyuma, si wowe ufata vora uri imbere. Aho rero niho twatakariye. Sinigeze tuga mugabo bakabantara bo bagumanye umuco wabo. Erega iryo dini ryabo igituma rituma batera imbere nuko ari byo bamanye n'umuco wabo, barawututisha tugakurikira. Jewe narabonye amasanamu ubuheze haraje aho mu Burundi umukardinale arabonana n'abategetsi, hanyuma ndabona umutegetsi umwe afashe ifoto iko abantu basa n'abasuwedwa n'abanorvegien bafite amaso y'ubururu, abo bari bo bita imana cyangwa ari bo bita n'ibindi nk'ibyo. Ni ibintu nk'ibyo rero ukaba wumva icyo imana wowe abakuvyaye n'abagusize bari bayizi, yari imana yabo bari bafite bayidefinisa, wowe ugaca utangura gufata amafoto y'abantu bo muri Denmark bafite amaso y'ubururu, ukabita ko ari iryo jambo imana risigaye risigura umuntu w'amaso y'ubururu biba byatakaye, kuko iryo jambo ry'imana ni ry'abasogokuru. None mu myaka ingahe yohereza rikerekana isanamu ry'undi muntu gute? Naho rero bihera. Icyo nico mvuga mu majambo make, icyo nico mvuga. Ikindi yavuze ni uko hoba demokarasi, umuntu akigisha abantu kwemera uko ariko kose, hanyuma umuntu akitorera n'ivyo ni mu ntwaro rusangi, umuntu arumva ko vyoba vyo. Mugabo aho batuzirikira ku kagozi, aho baduhendera, twebwe iwacu aho badutsindiye, ngira ngo tuza kubigaruka ko ikiganiro nibaza ko worenza ko gatoya iminota ntibisaha gusa, kuko ndumva ko ari ikiganiro dufite byinshi twovuga. Ubushinwa burakingira abanyagihugu babwo, kuko ntibwemerera ama ONG, abapasitori bamwe baba bateguriwe muri Amerika n'abandi nk'ibindi nk'ibyo baze kwigisha, kuko barazi neza yuko ibica biba. Mu gihe ubwo abanyagihugu bacu bose barafise ubwenge bukwiye, barafise ubumenyi bukwiye, barafise niveau rikonovuga nka niveau universitaire cyangwa n'abantu b'incabwenge bageze ku rwego twobareka mukaza kwigisha aho ntaca, kuko abanyaburayi niho baduhendera. Wewe umuvuga butumwa b'i Burundi yozi no ngaje kwigisha, hari n'ahatora umuntu aza kumwumviriza. Iyo baronka nawe baronka birabure biwacu nitwe twemera, byoroha cyane kwemera, kuko bageze kuri niveau y'ubumenyi badafite icyo bakurikiye, basesangura, bakimba mu mitsi. Iwacu mu gihe abanyagihugu bacu tarashobora kubaha niveau na ntoyo tukatandukanya icyatsi n'ururo, si uko abanyagihugu bacu ndiko ndabasuzugura cyangwa ndiko ndabafata ubumenyi bashoboye bafise, mugabo hariyo ibintu duherako. Aba bazungu barafise ibyo bahereyeko,
bagera ku ntambwe rero yo kudusiga bati rero ugurura imiryango twigishe ivyo dushaka tuzane imigambi uko dushaka n'ibindi nk'ivyo kuko bari bazi igice kiba c'est une paralysie assurée mu gihe wowe umuvyeyi ufise abana bamwe batarakura abakuze bashobora kuvuga uti nimwumvirize ntacyo muraheza mutori icatsi n'ururo mugabo ubona ko ufise abana bakiri bato ntubareka ngo bahendwe n'umuntu akuze urabanza ukabigisha ukabaha indero bamara kuba abagabo bakaja mu gihugu niho baheza bakitorera n'ivyo rero ni ukuvuga yuko uri responsable hari ibyo udashobora kwemera n'ibindi ushobora kuvuga uti buharageze aho rero baduhendeye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda ikibazo cawe cari amadini kudatera imbere no gucanamwo no kutubuza kugira ico dushikako hanyuma aho hanze bakatubwira ko ingufu hari umukuru w'igihugu yaje yitwa Bagaza yarakoze vyinshi n'ubu bikihari tukibona jewe nari mfise imyaka yababa 10 igihe ahava irenga gatoyi naramubonye narumvise vyabaye imyaka nk'ibiri imbere gatoyi imbere yuko ahava aha ngomba kuvuga ingwano z'amadini iwacu naho tutazivuga zarahabaye gatoyi zabera kuri nivo ngira ngo twumva bamwe batamenya mugabo zarahabaye kandi n'ubu zirabandanye aya satuma yarabibonye yuko hariho ibintu vyigishwa mu gihugu bita shahwanya abakiri batungira ntibabizi amashengero asohotse y'abakatolika bagakoranya abanyagihugu benshi bakaja mu bintu vy'imihari kumbe bariko bategura ikigira kize citwa hariho ubutegetsi bushasha bagira buze hariho intwaro yagirize arabimenya yarafite iperereza aratangura kubihagarika n'ibindi nk'ivyo niho rero yatanguye kugarama amashengero n'ibindi nk'ivyo birahava bimuberamo baramurusha ingufu kuko ega abaturushije ingufu mbere baje kuri Mwambutsa nako ngira ngo yari Mwezi abapatiri bera bakadutsinda kuko bari bafise ubwenge mugabo bakoresha n'ibigwanisho bicira umuriro automatique ingabo z'umwami zikagwana mugabo zigatsindwa ega n'ubu niko byagenze aha kuri Bagaza kandi n'ubu niko bikiri hanya ni mpamvu y'umuntu yihenze ntarabe kahise ngo asome ibyabaye uri kondane kubisubiramo uri kondane kugumubibamo kuko no baratahuye uko bakora n'umugambi n'icumu yokora kugira ivyo bintu nibibandanye urumva rero Bagaza baramurushije ubwenge baramukura barategura jewe amakuru ofisino yo gutohoza bararavye mu bamukuye kurumva yari yabaye intambamyi kuri umugambi wa Ecclesia wari uhari wo kuzana intwaro nshasha muri ico gihe Uburusiya intwaro y'abasoviete reka atakaza inguvu abanyamerika n'abanyaburaya bariko bararyoherwa bati tugira dutwara isi ariko baritegura gutwara isi bonyene uko Uburusiya bwari buhejeje bagira busambuke bariko baritegura rero baca bakoresha Vatikano hanje niho niyo yamukuye na cyane ko yariko araba umugenzi w'uwitwa Gaddafi yari yabaye umugenzi wiwe bakubaka ibintu bitari bike University y'u Burundi yarafashije n'ibindi nk'ivyo iyo rero yari ingwano y'amadini hajya nuko tutanabibona nariko ndavuga nti abamukuye barateguye bati amakuru mfise gutohoza bararaba bariko barategura guhagarika ivyo bintu batuye mu majoro kandi hari abakoroneli baravuga bati uyu muntu twe turabona yuko ari umuntu afite ukwemera kandi icyo bita catholique pratique yaranasanzwe ari n'umuntu mu marezo amwe y'abasirikare bize mu Bubiligi hagiye abasirikare bize mu Bubiligi bari bafite aho bahurira bakagira rezo bagumana baganira baramushira imbere ati uyu muntu atari watwaye nituvyemera turabafatira ibihano ntako tutaziba nitubishigikira rero iyo mugira mukuru umuntu usime mubona birakunze bari wese aje imbere ibyakiye bikurikira murabibona papa yaciye aza agasakisaki harabi bya ntega marangara byihuta kubwira bategure inzego nshasha bategura gutwarwa gushasha bahindura abantu bamwe umugambi w'umwe tuwemere n'ibyo bya ntega marangara byabaye itariki 15 z'ukwezi k'umunani ni umunsi mukuru muri Ecclesia Katolika ukomeye reka no ku isi hose umuze murabe n'ubu
bene ayo matariki n'amatariki afise ibyo akorerwa ko abiburayo barafise imico yabo, barafise kode zabo, barafise ibyo ukungene bategura ibintu na organisation zabo, twe tugakurikira. Urumva rero ikintu cyose kiba rukenzo utari kiba gifise porte internationale. Naho rero cubona hacaza umugambi w'ubumwe bateza kumvikana, hateza umushikiranganje w'ubundi bwoko n'ibindi nk'ivyo, hanyuma mu nyuma ibigambo gutyo byose byaba biri ku murongo. Mu nyuma haraje inkuru nziza, bava mu ishamba ararungika uyu ariko ubutegetsi no munsi yamurungitse Sane Gidio gutegura bataranava mu ishamba gutegura ibizokurikira. Sane Gidio yari claim mu byakurikiye muri processus yarusha n'ibindi nk'ibyo. Inkuru nziza amaze kuza azanana na Rajabu, ibyakurikiye murabibona ko Rajabu yari umuntu w'umumizirima, nubwo bamwagiriza ko afite inyifato mugabo ntiyarasura abazungu abanyaburaya, bavuga bati uyu muntu ntituzi vyiwe no kumwegezayo, barabanyere bamwegejeyo bakamwaka umugambwe n'ibindi nk'ibyo. Nuno munsi uja kuraba ni nk'ibyo. Nanibagiye gato byabaye kuri mu myaka ya independence, aho Rwagasore n'abari bamushigikiye bashoboye kuja imbere y'abarundi bagatsinda amatora. Hariho umugwi munini w'abayisilamu mu Buyenzi bari muri Prona, harimo abantu benshi mu nyuma bagiye barakuramwo kuko abari inyuma batari bagomba nyine ko hagumaho abakatolika. Kwega hajya icyo mutumva nuko idini ku muzungu si byo kwemera gusa bitwo tujamo ngo turiko ni security yiwe no kugumiza kure iyo Islamu. Hari abitwa ba Gaparasi, sinzi ko ngira ngo Dr. Rugambarara ne yaba nibaza ko ndutashobora kuba ayibuka bene ayo mazina. Hari abitwa ari mu gogo icyo gihe bagiye barakuramo buke cyane Rwagasore amaze gupfa haize imyaka mikeyi. Ibyakurikiye muri Prona byatumye Islam itasubira kubaho, bacashira imbere cyane iby'ubwoko Muronvya na Kazabaranga n'ibindi nk'ibyo. Mugabo ingene bashoboye kwerimina abo bantu bose muri iryo dini rindi ni ibintu bitangaje. Abantu n'ubu bariko barashakashaka barondera, kuko icyo gihe Occident yari ifite ubwoko buvuga iti Egypt irikiraza, Arabie Saoudite irikira finance idini mu karere, ntidukeneye ko Afrika yuzuramo abamizirima. Ibi by'amadini y'abakizwa bije mu 1994 na 5 kuduga myaka y'ibihumbi 2000. Niyo myaka twagiye tubona amadini abaye menshi. Kera twari tuzi Pentecote gusa, amadini ya kera. Kubera iki? Kuko icyo abazungu batinya yari leta y'abasoviyete nayo babariye 1990 maze gusambuka. La menace bari basigaranye ni abayislamiste, abateroriste n'ibindi nk'ivyo 1994 na 5 kuduga. Investissement zabo zose, strategie zabo zose no kugerageza uburyo bwose bagahagarikira idini y'abayisilamu mu karere kacu. Ntibashobora kurenga. Barazi ko za Zanzibar hari abamizirima, barazi ko Tanzania hari abamizirima, Kenya barazitira bagafinansa cyane abapastori n'abandi bazanye amadini cyane evangelique kugira barriere. Ko bavuga bati Afrika yo kuzira abamizirima gusa bigashika ku Senegal, igashika hariya kuba hari kaza bakabaye bizo natugora, kuko barahangana cyane na umuco w'abamizirima urabagora. Umuco w'abanyafrika barabutsinze, urumva baradutsinze, barahita batwigisha ibyo bashaka byose. Mugabo abamizirima bacabagorana uno munsi, nico gituma ibyo byose n'amafinance byose hategera kuba bifite insiguro. Reka mbedagezaho rero icyo nashaka gushimikira ko no kuvuga ikintu, kuvuga ko dusubiranamwo abanyafrika kubera amadini ibyo ya Rwagasore n'abanyabuyenzi b'amizirima bamushigikiye bakabigeza nabyumvise. Bagaza n'uwamukurikiye icyo bapfuye mwacumvise cyane haba hari ukuboko kwa hanze. Inkuru nziza na Rajabu naho babanye mishamba bagatuna ubunda bagwana bagerageza kugira program imwe, byavuye bihinduka kuko hariho umuntu yabatira igitsure mu nyuma turi mu ntwegezeyo n'ibindi nk'ivyo. Ndashobora gutanga urugero rwinshi mu bihugu bya Afrika nka Sudani na Centrafrique, hariho amakominote ariko aragwana.
za Nigeria n'ibindi nk'ivyo imihari y'abayislamiste eka biriya bihugu bya IS byo mu burengero. Ni ukuvuga yuko tugarutse twebwe ku muco wacu twasura kumva turico abanyafrika niko komorora ko nyine bishoboka. Reka mbedageza mu mijambo abandi ikiganiro nibaza ko coba kirekire. Ego urakoze muganga Olivier Ndayishimiye, naho wari wavuze ko twokongera iminota, ahubwo imbere ko tubandanya nagenda basabe kumbure iki kiganiro tuzokironderera igice ca kabiri kugira ngo tukinoganze neza uko twatanguye tunagisozere, na cane cane ko intumbero ariyo kwigisha abakiri bato kugira ngo bakure bazi neza ko bafise mu mutwe ko Afrika izoja hamwe, ibihugu byose bikaja hamwe, ikaba leta zunze ubumwe za Afrika, na cane bigizwemo uruhare n'abakiri bato. Ivyo mubinkundiye twaheza kumbure mu kiganiro gikurikira tukacita igice ca kabiri. Muganga Olivier, imbere yuko nja kwa Rugambarara, hari ibintu uvuze bisa nkaho ari bishasha kuri jewe kumbure sinzi nk'abandi, ko mu by'ukuri hagiye haraba mwo ukuboko kw'idini runaka, eka mbere wanarivuze Eklezia Katolika ikaja ishiraho ikuraho n'abariya. Wavuze ko uko byagenze kuri Bagaza, nibaza ko vyumvikana uti nuno munsi biracabandanya. Mbega byoba bifitaniye isano kuko ntibisanzwe uravye ifungwa rya Hussein Rajab ukaraba ifungwa rya Alain Guillaume Bunyoni n'ukuntu yarasigaye nawe yinjira cyane mu bintu murindi dini, ukaraba ivyo byoba bifitaniye isano kumbure no mu bijanye no kuba uno munsi atidegenja. uhavungira umunyapolitike ntari umunyapolitike Geoffrey kandi simpava mvuga ibyo ntazi, mugabo icyo nshimira abari n'amatwi nibumve, icyo nshimira gusa Bunyoni sindamuzi ntitubigera tubonana, nuko ibintu vya covid yabihagaritse, ibintu by'ubucancu bw'agasakisaki, ibintu by'amasertifika covid utayifise bariko barategura muri ako karere k'ubuseruko, utayifise utashobora gutembera, yaravyanse arahagarara aranka ati ibintu twebwe iwacu ntituvyemera, reka tubandanye dukora uko twahora. Kandi nibaza ko bitashimishije abo nami ndavuga. Ndabivuga ko ndi muganga jewe imbere yo kuba psychiatre psychothérapeute nagize ivyigwa kaminuza bya santé publique. Donc ikibazo ca covid c'ama epidemie ikibazo nakurikiranye cyane n'ivy'uguru cacu yarahagaze kandi ndamushimira, nata ngira ngo ataba expert yari afise, ashobora yari afise sindabizi, mugabo je ndashima uko yabyifashemo, naho hariho abatabiryohererewe haba mu karere kuko bari inyuma y'ivyo bintu, haba rero no hanze. Sinzi ko nico cyo cyaramukoze ko naco, mugabo ndazi ko mu myaka ya nyuma abanyaburaya batari basigaye bamubona neza, ibihano yari yabifatiwe muravyibuka n'ibindi nk'ivyo. Sinzi ko namutera amashugwe, ashobora kuba afite ibindi yagirizwa n'ibindi atakoze neza, ivyo sijewe ndabijejwe, mugabo je nagombye gushikiriza gusa ico ciyumviro c'uko namushimiye kubona ataretse ngo abarundi bacanco ku bwinshi ku gahato, hanyuma iyo politiki ngo ije mu karere k'ubuseruko nk'uko bariko babiteguye. Ariko gira amahoro abumva nibumve. Ego muganga Rugambarara, akanyanigwawe kumbure dusa n'abariko barasozera, nibaza ko ivyo nabasavye mwabinkundiye naho mutaravuga ngo ego, ariko murabona ko ikiganiro cagutse deja ntituravuga neza ku bijanye n'uruhare rw'Uburundi by'ukwemera mu Burundi mu kuba bakamira mu coze canke mu guha ikaze abo bashaka kubateranya kugira ngo kuja hamwe vyanke. Kumbure muganga Rugambarara nawe woca ubandanya ufatiye ku byariko birashikirizwa na muganga Olivier, na cane yavuze ko umusumvye imyaka hari n'ivyo ushobora kuba ufitiye ivyemezo kuko wari uhari. Ego urakoze cyane, nagira ngaruke ku byo nari natanguriye ko kandi bifite isano n'icyo kibazo cy'iterambere, alienation.
mu gihe tutaratahura abarundi n'abanyafrika iryo jambo alienation nukuri ntituzoshobora kuva mu bibazo turimo. Alienation identitaire, alienation culturelle et spirituelle, na alienation économique. Ekonomi yacu ni iracyari ekonomi coloniale, ukwemera kuracyari coloniale. Hariho une phrase bakunda kuvuga abayiga philosophie n'abandi ati je pense donc je suis. Iyo tuvuze alienation, vous ne pensez plus ni ubundi yiyumvira mu kibanza cyawe, kuko yaguhaye inzira y'ingene utegerezwa kumva kandi akakubuza kubimeta en question. La religion chrétienne ou catholique a eu plusieurs développements. Développement ya mbere ni hamwe Luther a remis en cause ibintu bimwe bimwe, parce qu'il a utilisé sa pensée, a utilisé gupfa kwemera gusa, urazi byabaye inquisition, ati utari uri umu hérétique iki. Ça c'était l'esprit du Moyen Âge. Twebwe rero batugumije muri yo alienation du Moyen Âge. Biranga gikwemera n'agatangaza kakwemera ntiyagire na kimubaza, baranakubuza kuja kubaza ibyacu. Charles yabivuze na kare ariko aravuga les pratiques za kera, akazivuga ukuntu oh là là, pour moi c'est un peu grave kuko murafise mu wiga théologie, la théologie comparée, où on compare les théologies de plusieurs façons de croire, ariko baratubujije kuja muri théologie yacu kumenya neza uko ibintu byari bipanze, kuko baje babipanga ukundi. Rero tugarutse ku bijyanye na development, icyo reprocha l'islam et la chrétienté ku bijyanye na Afrika nuko baje bari muri competition, intolerance irakura, ya message ya Jésus ikifata iyindi ntumbero, niyigeze ikomera kuri ivyo twebwe twari dufise piliers zibiri spirituelles zari zikomeye. Alors ndabivuge Charles avyumva. Les commandements de Jésus zavuye kuri commandement 10 za Moïse ziza kuri zibiri, ni emera Imana, 2 ukunde mwene wanyu nk'uko wikunda wowe nyene. None abarundi bari bafise iyo mana ko tumuje muvuga emera Imana, ni narakubwiye ati emera yawe, emera Allah, oya emera Imana. Imana ijambo ni ry'abarundi yari rihari, ntacyo muje kutwigisha rero ko turavyemera. 2 urakunda mwene wanyu nk'uko wikunda wowe nyene, bitandukaniye na le pilier philosophique yitwa ubuntu. Ubuntu si ivyo nyene byo gukunda mwene wanyu, ariko iyo ndabivuze avuga ndi abi wacu warabivuze nuvuge Yezu, ok fine, ni vyiza, moi je suis tolérant, ni vyiza, mugabo nkeneye yuko mutahuza abarundi yuko twari tubifise. Muza kuvuga ati Yezu yarabyunganiye, nta kibazo binterame, le message aba ariyo iva no mu barundi bakemera ati natwe twari tubifise. Niyo fwa mwifuza yokomera kurusha. Urumva ko icyo nifuza ko dutahura ngaha bijanye n'iterambere, iterambere yose itangurira mu mutwe, itangurira mu mutwe ubwa mbere. Rero mu mutwe haparanganye, je suis désolé, nta terambere muzokwigira muronka, kandi n'ivyo muzungu yashaka uko ari zitatu zirakurikirana. L'identité barayishe, nimukira abarundi mwabaye ibindi
bindi. Culture, spiritualité, mwari muyifise barayihinduye. Baranababuza kwiyumvira ko dushizeho connexion birashoboka wapi. Économie, kuko c'était l'ultime question, l'économie. Dr Ndayishimiye yavuze ibintu bikomeye avuga kuri Bagaza, reka ndabivuge kuri Rwagasore. Kuri Rwagasore yavuze l'aspect islam. Reka mvuge l'autre aspect qui était tout aussi important, igituma bamugwanije cyane. Kandi bakazana kumurwanya un parti yiswe parti démocrate chrétien. Chrétien, s'il vous plaît. None la chrétienne iri hehe ko bakiba mu bamwica. Ivyo bigisha by'urukundo n'ibiki byagiye hehe? Ivyo bigisha bya tolérance byagiye hehe? Kubera iki bamutaksa de quoi? De communiste. Hari ivyo dusoma mu byo yanditse mu byo yashikirije no muri chambre de commerce ati non, Jesse ni umukomuniste. Arabatiwe n'iki? Ariko byari bikenewe yuko bamushyira ku condamnation. Kuko we yari yatahuye, yari yamaze kuva muri izo aliénation zose. Je pense donc, umunyafrika ne pense plus par lui-même. Il est aliéné. Mu gihe azotahura akaba niyo tolerance ya théologie comparée agashobora kwinjira mu vyakira byacu tukabimenya neza atari gukekereza cyangwa ngo bavuga de façon nk'uko bimuka de nos ancêtres, niho tuzoba dukize. Kubaha abakuvyaye ni itegeko ryo mu ba katolika, mu ba chrétien. None ni kubera iki mutubaha abakuvyaye, abavyaye abakuvyaye, etc. de génération à génération? Mukabita ko ari abapagani ngo basenga ibintazi n'umbwira. Parce que vous n'osez pas, parce que vous ne pensez plus par vous-même. Nico kibi cyane gituma tudashobora kuja mu iterambere ry'ukuri. Abashoboye kuja mu iterambere, les peuples d'Asie baragumanye leur spiritualité, leur culture. C'est un exemple majeur. Vous avez le confucianisme, le shintoïsme chez les Japonais, l'hindouisme, le bouddhisme chez les Indiens, islam, n'ibindi. Abandi babayeho neza kubera ikata tolérance twifitiye twebwe ku byacu. Le Bénin vient de faire une révolution parce que le vaudou yaragiye bayishize mu madini yemewe. N'imisi mikuru yabo isigaye ari n'imisi mikuru nationale. Ça, c'est un pas en avant dans la question de la pensée. Parce que c'est la pensée qui crée, c'est la pensée qui se développe. Utayifise tu es foutu. Umunyafrika ubu ntashobora kuvuga ngo je pense donc je suis pas du tout. Pas du tout. Ko byose bitangurira mu mutwe. Naho gusa nashaka gushimikira ko cyane ego ikindi ngira nongereko giteye imbabazi. Muri Afrika ni kubera iki hari amasengero menshi cyane. Menshi. C'est devenu un business, messieurs. Nibikiri ukwemera, nibikiri birikiyoya. La majeure partie ne kuronka amafaranga. Nta nyigisho z'ukuri zihari. Désolé. Kuko la pensée n'est pas là. Ni mwarigize ibyanyu kuko ni byaje kuba imposé. Mais c'est aussi un autre aspect dont il faut parler. La religion chrétienne nous a été imposée. Mm-hmm. La religion musulmane nous a été imposée. Il y a eu des invasions, etc. Elle n'est pas sortie d'une conversion. On va convertir parce que tu es convaincu. Utabaye baptisé umwana wawe nazokwita.
Ah, c'était ça. None iyo ni kwemera Imana kuvuye no gushira imbere urukundo ruvuye bikunda. Nivyo rero dukwiye kumenya kwa profondisa kugira effectivement penser ilegwacu. Ego. Tugire théologie comparée, ndakuzanire théologie y'abakera bacu, uzanire yawe, turabaho duhuza ko le dialogue aussi des croyances irahari. Mu bandi irahari, mugabe wacu ntayihari. Ubizanye azanye ibishego azanye iki kuko twisuzugura. Murakoze cyane. Ego, urakoze nawe, reka kumbure mpe akanya Charles nko umwanya muto yiduce dusozera kino gice ca mbere ca kino kiganiro. Charles wagirumbi bishikirizwa nibihejeje gushikirizwa na Dr. Alphonse Rugambarara, wumvise ibyo Dr. Ndashimiye Olivier yashikirije, nagira ndaguha akanya gatoyi nawe ugira ico bivuze ko duce dusozera igice ca mbere ca kino kiganiro. Murakoze nk'uko wabivuze uti ni ikiganiro kirekire. Mu bisanzwe aba bantu bose bavugwa si ibi byonyine by'idini, ni byinshi tuba twarigishijwe nabo bava mu mahanga. Hageze rero ko abantu bahindura, usanga hahindutse ibintu byinshi cyane. Si ibi by'amadini gusa, nutanga example ntoyi, ibi byo kwita iminsi umushamvu, lundi, mardi, mercredi, nta muntu n'umwe yari yanonosoye atabigendera. Mugabo none yibaza muri byo Barundi, si byo Barundi. Hari ibintu byinshi rero twokwiga mu biharuro, mu biki bagiye bazana abo bazungu. Tugeze ku byo kuhindura muri culture spirituelle, usanga ari ibintu byinshi. Mugabo tugarutse ku kibazo nyezina, hari abantu bakoresheje amadini canke imyemerere mu guhahaza abandi. Mugabo inyigisho ubwazo z'amadini ntabwo ari mbi. Rero reka turabigene twogerageza kugendera mu kuri tugeze. Nkuko waravuze ko tuzokibandanya, kuko muri bano bantu bavuzwe, reka nk'uyu Luther yavuzwe. Ni ba Luther babiri, hari Luther w'Umudagi yazanye reforme religieuse agatandukana n'Abagatolika, hakaba na Luther w'Umunyamerika yatumye abirabure, yari umupasiteri, yatumye abirabure bikura bijya bintu. Ese yari yariyene kubera idini bakuye muri Afrika barabigisha. Mugabo yarashoboye gukora ibintu gushika abanyafrika abalenwar americain bahaguruka. Bon, ba Desmond Tutu bagenda na Mandela, donc barafashe ibintu bitari bigi kandi baba bakomeye, baba bishop bakomeye. Muri Amerika Latine bino bintu bakunda kuvuga bya not global na south not global na sud global, wasanga hari abapadiri benshi ku bijyana na Amerika Latine bagerageje gufasha abantu ivyo bita batabivugisha theologie de liberation. Batangiye gufasha abantu bakabereka ko abantu basenga Imana bateze kuba baje babandi. Ahubwo icyo twokora uno munsi ni iki? No gufata iryo jambo ry'Imana, iyo Christianisme, kuko mu Burundi wacu niko kuri guhari. Kuko hari ibintu heritage colonial, no kuvuga abakoloni barafashije ko catholicisme ishinga imizi mu Burundi. Uno munsi rero nimba ibitigiri ibiharuro bitwereka ko ibice 32 by'abarundi ari abakristo b'abakatolika, tukabona ibiharuro 200 birenga ari abaprotestant, abandi mashingiro mato mato kubana mu depose. C'est ça la vérité y'uno munsi, c'est la vérité présente. Rero twebwe tugenda muri ko kuri kugira ngo ni deba y'amadini ishoboke, kuko leta yarabikoresheje cyane ni y'uno munsi. Nkuko Dr. Alphonse yari arabivuga, urabona leta yarabikoresheje uno munsi, irabikoresha cyane mu konona imitwe y'abantu. Kubera iki? Hari ikintu Dr. Ndashimiye yavuze kijanye na babunyoni igihe kimubashije. En fait, Senderi yaratahuye neza ko idini ryashinze imizi mu mitwe y'abarundi b'abanyagihugu batari bake. Bakiza mu gisagara cya Bujumbura bariko barafata, barigabuye. Adolphe yagenda muri Bomberger, Nkuru Nziza hari yagenda muri Vivante kugira yigarura abajene bo kujabe bo mu Ngagara. Urumva barigabuye. Ubutwara Sena Emmanuel akagenda muri Methodiste, Mukanguruza kubaka Eglise Roche. Baratahuye neza ko abarundi bamenye ivy'Imana. Ikibazo rero kumenya rimwe na rimwe birashobora kuja ku banyepolitike bafatiye ku mashuri bize, ivyo bintu bakabibaza ko ari ibintu bisanzwe. No, barabikoresha mu kwariye na nyene nk'uko muriko muravuga mu konona abanyagihugu.
kandi niyo ugerageje kuvyanka barabigira uno munsi mu Burundi mu biharuro vya 2022 batwereka ko amashengero ari mu 16 ni menshi cyane nkuko muriko murabivuga yarakwiragiye mugabo le pouvoir en place abategetsi bose no munsi baratahuye je rero nk'umwungere mu byo gusenga le contraire nobwira abantu baba bitwa ko bateye imbere uko kuri dufise nuko natwe abarundi bari mu byo gusenga dushaka ko hazoba deba nziza yo kugarukana ya myemerere yacu ya kera abantu bagatanga kuvyigisha kuko firma biratwara haracanya Dr. Rugambarara avyumve sinashase kuvuga nabi imyemerere yacu y'abakera mugabo nuko uko ubutegetsi bwagiye bukubakurana butigeze bunabigira uko muko muravyiga ngo bavuge ngo bagwanye ivyo kuko bagaza ndashimiye yabivuze je nari mu Adventiste kijyagiye baradufungishije me kubera iki bajyagiriza ngo urimo abaparipe hutu sinzi biki bishikadu mugabo none uyo yagarutse nico kintu ca mbere yakoze le 25 septembre zitonayiba ukibito yaciye yugurura Abadventiste kubereka barakomprenye neza ko ushobora gutandukanya ibyo umuntu yemera n'ingene uri kuratwara nico gituma nababwiye ni ubu kuyisi bariko baragerageza ingene gufata religion bakayuzana development kubera ntushobora kubitandukanya kuko abantu baribaza ko Afrika kumbura abazungu bagiye hari abantu benshi bashakiye wizibi yatubwiye theologie comparée ubwiye muzagana muza Nigeria muza Liberia urabona ko hari abantu bababaje cyane n'ibintu by'umuzo w'abazungu mugabo ntivyigeze bituma inyigisho babasigiye z'idini zihinduka baditu rero urumva twebwe ahubwo rero jewe rero ndavuga nti mu guheraheza nkuko bavuze ko umwanya ari muto novuga gusa ijambo ritombwira abarundi bako baradukurikirana cyane cyane abavugira amana hariho verset biblique iri mu cyambere c'abami 12-14 batubwira ingene tribu d'Israël donc igihugu ca Israël bibliquement ciciye mu mice habonetse ubwami bubiri byavuye kuki byavuye ku mwami yatwaza igitugu donc abanyisirayeli bamwe baraguka imiryango 10 ko mu bari imiryango 12 10 baragumuka bamuvaho nicyo nosaba abarundi noshaka kuvugira isomo rivuga ngo ababarira nk'uko inama ya misori iti data yabatwaza igitugu ariko jeho nzurushiriza uyu ni umwami yatwarije uno munsi CDD ikubwiye bakubwira ngo sogo yagira gutya twe tuzogira gutya eza gusa nashaka gusaba ko abantu aba bavugira amana bogerageza gukora nk'abo bandi bavugira imana bakira bakaba kugira ngo abarundi bamenye icyo bakurikira neza hama tuze tumenye ingene twogira deba nziza ijanye na bino bintu bifatiye ku myemerere amajeni mwadutumira kandi nta kibazo nzobita murakoze yego urakoze muganga Olivier ndayishimiye nawe dusozera nibaze ko mu kiganiro kigira kabiri nawe uzoboneka kumbure turaza kuza dutegura uwundi mwanya turababwira igico gice ca kabiri co bera kugira ngo tubice ijya nino neza tutirukana amasaha egome wakoze kuntumira kandi ndashimye ingene twaganiriye n'abatumire nagira akajambo nohereza ko no vuge ko Charles uko abivuze ari byo ivyo hindurwa ni byinshi si ivy'idini gusa yabivuze neza na programme yo mu ishure ibi byose twese twiga turagerageza tugatora ivyo twumva byo tugirira akamaro cyane cyane byo girira akamaro abanyafrika tukagerageza tukaraba ko no muri Afrika hariho ivyo abashakashatsi abanyafrika bashobora kuba barasohoye tukabikorera ko ivyo hinduka ni byinshi cyane mugabo jewe ico nabonye nuko abanyafrika benshi barifuza ko ibintu bihinduka abarundi barifuza ko ibintu bihinduka n'abari hanze diaspora barifuza ko ibintu bihinduka abantu bariko baraja hamwe ugwaruka ruko bahaguruka kandi abanyaburaya babona ko ibintu bigoye bikomeye kuko nabo bahora bahenda bari basigaye twebwe abanyafrika bahenda muri Aziya y'epfo biriya bihugu bya Vietnam Bangladesh na hehe bariyo abafaransa n'abandi barabirukanye kuva kera baratakaje influence yariya kuva kera ahantu rero bari basigaye muri Afrika muri nk'imyaka 30 iheze ubu rero barabona ko gwaruka gwahagurutse kuri cyo kwiyumvira ko twohindura ikintu kimwe hama tukaja hamwe mugabo je ntamba nimbona nico nagira mpereze ko idini ni ikintu kizotugora gose abanyafrika turatahura ko indini atari gwacu twoteza imbere indimi zacu turatahura ko kwambara uko turi kwacu twobihindura turambara impuzu
z'ibitenge n'ibindi ni byinshi tubona ko biteza guhinduka kandi abana bacu tukabigisha n'ibindi nk'ibyo mugabo ikintu mbona kitugoye idini hariho abantu aho babwira ko bahindura idini butuma bapfa uko byaramaze kuba akaranga byaramaze kuba identite mu gihe yo biva ko ntabagisigara amenya icari kuko identite biba yubakiye kuko kwemera yagiyemo ni ibintu rero bizofata igihe niko nibaza hariho abantu novuga ko bizogora twobareka tukabaherekeza bagasaza bakagenda hanyuma abakiri bato tukabategura nibaza ko ariko aricyo ariyo espoir dufise ico gituma ngira ngo ikiganiro twagiye haye iyo sujet ego murakoze ego nawe urakoze muganga Alphonse Rugambarara sinzi ko nawe ufite ico wosozera ko mugabo tunagushimira kuba watwitavye Alphonse Rugambarara ndashimiye cyane ko mwantumiye muri iki kiganiro cyiza ndashimiye abo twayaze kandi twayaze neza ngashimira n'abaza kutwumviriza ariko nagira mereze kuri conseil gatoyi ntanguriye kuri je pense donc je suis na alienation twagiyemo tugerageze dukire tubitahure izo alienation ko ziri ugushobora gusubira gutera imbere byotangurira kuri la tolérance yacu y'ibintu byacu turemera amadini atandukanye mu Burundi n'ahandi hose muri Afrika abahindu baraza bagakora ababudiste bagakora ariko nk'ubu umurundi yoza akavuga ati ndagize ishengero yo kubandwa n'ikiyaha na autorisation yo kwigera ronga nukuri nk'ivyo vyoshika mwora mwanya muto yuko ibintu bitohinduka kuko azobatanguye kwiyumvira wenyene nawe kubaka nk'uko abandi bubatse amadini atanguriye kubi abarundi bemera wenyene imana n'ubuntu n'ibintu byari bihari ntawe uzobihanagura mugabo za kirazira zose byari bihari ibyo ni ibintu byari bisanzwe byoshoboka c'est juste que ya alienation iritubuza kuko turiyanga rero nitwikunde tumenye yuko imana yatwumva kandi yatwumvira ariko ubu idashobora kutwumvira kuko turanka abo yari yashize kuri isi ryacu ngo bubake Burundi kandi babubatse neza niyo mpanuro nohereza ko turizeye yuko n'ibiganiro bizokomeza iyi initiative nziza ko abarundi turakeneye gusubira kwiyumvira ku byacu no ku by'abanyafrika kuko n'abandi kugira ngo batere imbere ndayishimiye yarabivuze kugira batere imbere nuko bikuye iby'abandi bagaruka ku byabo murakoze cyane ego namwe murakoze Geoffrey Bert Karangwa rero nije nariko ndaremesha kino kiganiro nariko ndafasha mu buhinga bw'ivyuma Yves irakoze watumye amaji abashikira atakarohe mwebwe mwese mwariko muratwumviriza ndabifurize ibihe byiza ko ndanabatumira mu kiganiro cy'igice cya kabiri cya kino kiganiro kumva tuzoheza tukabararikira rubandanye kugira ibihe byiza Imana irinde Afrika Imana irinde Uburundi n'abarundi n'abahinde